mabuja wimva gute kuri uno munsi wa mariage umunsi udasanzwe kandi si wa bose hajya bizoja mw'iradiyo nibyo bariko ubyakiriye gute uno munsi wakiriye gute cyenda byakiriye neza wabyakiriye neza uno munsi wa uri ashire kujya abamenyesha ashireko okay uno rubanza wagwakiriye gute uno munsi Nagwakiriye neza koko kwari ndarunkura muhira. Ugiye gukora iki kugira nyene kuko na cyane cyane iyo wubatse ugwawe hari ibintu byinshi do surprise canke byo kumutungura ibintu uzomukorera atari yiteze. Ni ibiki muteguri? Vuga ati nzo muteguri ibyo. Ukura Atori mamuruko nigenzi icoro genzoba ndamuraba ndamuraba ndamubwira ati Tijyo jambo buja sije twasezeranye hariya muri komine. Okay, muheza gigwe. Soko nawe. Uyu mudamu wiwe azaza mucamaga nibipfunja bimukure kubera nkanabona. C'est déjà terminé, mais on peut rester ici pour braguer quelque chose pour comme la ça. Blague, ça va, oui, mais pour moi, pas une autre chose que j'ai ici. Je suis comme ça, tu me vois que je suis tranquille. Je t'ai dit tout ça. Je pense que pendant la nuit, vous allez travailler beaucoup pendant la nuit parce que aujourd'hui, tu sais, pour aussi, tu sais comment je peux dormir, comment je peux donner pour le matin ou quoi. hari byinshi utaruzi dukunda kubona babipostinga kuri rezo sosio umupapa ngo arakuze ngo afite imyaka myinshi wagize ubugeni n'umukobwa akiri muto mu ntara ya Kanza rero byari bimeze gute nka Star TV reka ikiganiro mu kanya ngiguhereze aho umupapa arenze imyaka 90 yakoze mariage n'umwigeme afite imyaka 30 byari bitangaje kandi byatangaje abantu benshi cyane nice gituma na Star TV navuze ati ino ni inkuru ngira ndabashikirize ndabashirira hagaragara Imana ibahezagire rero mwese mwiko muradukurikirana kurikirana ikiganiro ukuntu cyagenze aho umupapa ataravyorosha na gato ku rurimi rw'igifaransa ndetse n'ibindi bitandukanye yaragiye aratoyagira reka tubandanye dukurikirana Star TV kino kiganiro. Gasara town. Gasara town. Aya. Gatara town. Aji gororo bari Gatara town ni ijante. Barata parisi moto naha. Umva mariage muzigira ku moto. Mwese kubuja fisi. Kinanzi mukunda kama kinga nabaho. Mariage amakinga ntauraro. Ino uraba mu mariage makinga. Nani he? Nubona tumubona ujya mutama. Umvizera bakunzi ba Star TV. Tugiye kurabanga umutama gagize mariage afite imyaka 90. Ni mu Kayanza hari mu misozi murabona ko turi mu biti. Yagize mariage afite imyaka 90 umuntu nabona ni impumyi. Buye nagiye ajya mbona bama bari ko bavuga ngo azomukora ko gute ngaha ngo azoragira ngo. Je navuga ati nigera naniko. Tony karibu manje muri mariage mariage ya mutama wa tuje muri mariage
Televiziyo irabagendeye. mariage yawe dushaka ba Yes, abakunzi ba Star TV 257 murazi ko tubakunda cyane. Ni Star Boy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Mutananigwa kuvi Bujumbura nkaza mu ntara ya Kayanza. Mbe wavuze ngute? Mu Kivuruga. Turavuruga tubonye moya mbiri ni fye. Kivuruga Gatara. Urabona ko hari abaniga nyene abarasti. Kuvi Bujumbura rero tukaza mu Kayanza byabaye ngombwa ko tuza no muri mariage. Ngo mariage ngimeze neza cyane, dufise byinshi tuza kubabaza. Mariage ngiraryoshe, sivyo bibi? Umeze neza? Habayita ngo mu Kivuruga. Ni mu Kivuruga. Gatara. Yibayita Star TV. Televiziyo bita Star TV. Menye nko yakuvuga. Numenye nivyo mvuga? Subiramo. Tuvuge ngo Star TV. Star TV. Urumva ko bizi Star TV. Muboneka muri match kwera ikintu cy'izanga ariko arakamenya bene nakwa kwa kamera ni winweri oya ingoma winweri inzoga mwibase sha oya murekazona ona oya mwana urabwiye ntacyo nanakimwe ni winweresha inwere nanakimwe inwere nanakimwe no sibye cyane inweresha pompe ba akona kayoga nakagwa kameze neza inywera kwa abasefu bashitse twe tuje muri mariage cyane byiza hari cyane urugo ruguze urumara uru yego kubera bivanye n'ukuntu urubanza rwaryoshe urumara twe twavuye Bujumbura tuvuga ati twe turaje muri mariage asha mariage nayo kwe iraryoshe ni nziza cyane kwe nire nka uru rwose urumara ubu ndi umwe ntabwo nomara ubwacu babiri pfanye ukuntu rwaryoshe neza cyane muri babiri hanyene mwokubita turakubita urugo rwarukoze mu bitoki ibi byo bacibi ngaha urumva rwaruryoshe urundi umwe bakora mu isongo nurunyene gusa amasaka ntabaraye ure n'umutobe basi umutobe oya uru nugwagwa rw'iwacu ruhiye neza original dushaka abantu badukurikirana bari hanze bavuye mu Burundi amenye ukuntu bakora urwagwa igara abantu bavuye mu Burundi baca barigira hanze batazi ukuntu bikorwa uru kugira bagire n'amapeti yo kuza mu Burundi bavuye n'abatazi urwagwa biroshe cyane kurumenya yego uhura n'ukuntu rukoze ubu inyi n'ibitoke baca nk'ibi bamaze kubica barabikabika babikabitse baca babitarika babitaritse ahantu bita mu Rugarama cingwe ku Rusenga hari abivanye n'abasokuru bakiri ukuntu byagenze bimaze gusha barabifata bakatonora bagashira nyene mu bwato kaca barondera utwatsi tw'inshinge mutama yagize mariage niwe nshaka kubwira ati felicitation kwa babuzanye baca bagana nyene baragana hakuno nyene baza barabifyona bikavamo hakavamwo ibintu bita umubaga ava ibintu bita umubaga okay bo baranza akawukura sasa ukaremwa amazi basutsemo amazi ari ukuntu bakongera bakaganaga bongeye kugana c'est moi monsieur moi le journaliste ça va je suis le journaliste monsieur c'est toi qui tu m'as besoin oui c'est bien moi ce que voudrez-vous félicitations d'abord oui c'est moi, d'accord, mon épouse te la voit ici. Nous sommes ensemble. C'est elle. Oui. Oui. Il y a ceux qui ne comprennent pas le français. On peut parler en Kirundi. Ah. Oui. Vous tu comprends? Moi je comprends. Mais madame ne comprend nos cam. Mais pour moi, je voudrais qu'elle ne peut pas parler la langue française. Ok. Comme il faut quand même. Ok. Donnez-moi la présentation complète. Oui, je te comprends. Est-ce que tu peux te faire quoi? Je vais vous dire la félicitation
Oui. Pour son mariage. Et aussi pour me conforter, ça veut dire quoi? C'est pour mettre ngushira ibintu ahagaragara. Pour mes photos, pour les années. Et les images. Ah oui. Et nous avons YouTube channel. Oui. YouTube channel Star TV. Oui. Télévision en ligne. Oui, ça tu comprends moi. Oui, tu comprends. Je comprends très bien. Oui. Oui. Okay. Ku bantu bariko baratukurikirana baba bifuza kumenya amazina yanyu kugira nyene. Je m'appelle Niroka Bernard. Bernard. Mon papa s'appelle Fabien Ndawombokiye. Ma mère s'appelle Renate Nzikobanyanga. Okay. Donc mon épouse s'appelle Evelian Godelive Nyandwe. Tiens ou bien Ça fait je suis champion. Combien d'âge? 72. Ufise imyaka 72. Oui. Je suis né en 49. Et puis ton épouse? Mon épouse, moi je ne sais pas 7 ans. Ufise imyaka ingahe gamabuca? 38, 72. Papa, juste pour te féliciter. Oui, pour te féliciter. Moi j'habite à Bujumbura, je suis le journaliste sur télévision Star TV. Oui. Pour vous dire félicitations. Oui. Je vous remercie. Ok. Uko bikose ndabona yuko gwagwa gwahi tugume nga compare stay ici. Non, c'est déjà terminé. Déjà terminé. C'est déjà terminé, mais on peut rester ici pour braguer quelque chose pour comme la ça. blague, ça va, oui, mais pour moi, pas une aucune chose que tu as ici. Je suis comme ça, tu me vois que je suis champion. Je t'ai dit tout cela. Je pense que pendant la nuit, vous allez travailler beaucoup pendant la nuit parce que aujourd'hui, oui, tu sais, pour aussi, tu sais comment je peux dormir, comment je peux donner pour le matin ou quoi. Je pense que pendant la nuit, vous allez faire bien, vous travaillez beaucoup. La chose comme il faut quand même. Normalement. Oui, c'est bien. Ok. Comme vous me voyez ici, Starboy, le journaliste. Oui, je suis ici. Je vois toi le journaliste. Oui. Je vous vois. Je peux donc pour essayer moi que voudrais pour m'interroger. Et moi aussi je vous vois quand même. Oui. Vous êtes très bien. Oui. Mnapendeza, mko fresh, mko sawa. Oui. Ok. Donc comment cela se produit pour venir ici pour me demander de somme? Pour vous féliciter seulement. Il y a ce que je voudrais savoir de premier. Ses collègues m'ont dit qu'il y a un monsieur qui habite là, il connaît bien les Français et il va vous dire comment les années passées ici à Gatala. Oui. C'est moi-même, Niroka Bernard. Je t'ai dit de cela. Moi, je m'appelle Chris. Oui. Mais je suis le journaliste. Ça va, oui. Ok. Je te remercie. Je peux vous dire au revoir, allez, bonne soirée. Oui. Avec madame wawe, nibaze ko ibintu ari sawa. Yatubwiye ko mu itoro itakuwa ni kazi. C'est ça, oui. Umeze neza ariko? Byari biryoshye. Numvise utupipi. Nous allons voir comment. Et toi, journaliste, tu viens. Bon, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, merci. Non, donc tu retournes dans quel jour? Quel jour? Je pense que en 2 semaines. En 2 semaines, tu retourneras. Je vais le tourner. Tu viendras voir comment nous sommes. Je peux avoir quelque chose. Je peux dire comment ndashobora kugenda kumuraba mutama hariya. Oui. Nkamusigira n'akantu. C'est ça. C'est ça, oui. Ok. Comme ça. Je peux faire une chose dans son temps. Dans ce temps, je peux faire une chose pour que... Ok.
Ok, pour vous donner un cadeau, papa. Oui. Merci beaucoup, merci Félicitations, merci. Oui. Je vous en remercie trop. Oui. beaucoup. Bonne soirée. Prenez ma soirée. Okay. Uko biri kose reka tubifurize urugo ruhire muravyumva mutama ngaha anye avec 70 avec 30 umva ni ibintu biryoshe biraryoshe C'est ça, oui. mutama muje nazomu azomorosha sivyo muti Oui. il va te korosha comme ça imani kweza kile chawe Ko namwe muronka amahoro. okay musigare mutama Haleluya. wagisubwo reka nawe ndakwifuriza urugo ruhire siko bize bigende neza Gatara oye tumwifuriza urugo ruhire mutama bye tubyini Reka sindajya arangaburira ku mugongo. Byubahuka ngenda nagushimiye. Abaye byose none mana yanjye nuruhereye. Nani uriko urabikamera nk'ubu uraba uriko urabikamera kandi nzobira kuri YouTube oya sino byubahuka kugenda namushimiye abaye byose kemeza wagereye biranengeye none mana yanjye nuruhereye oya yesu nugenda nashimye murakoze mutama murakoze okay imana ibahezagire cyane rero on se reverra l'autre jour monsieur ndamukengurukiye yansinyiye ok merci beaucoup on se reverra l'autre jour je vous aime beaucoup et je suis fier de vous oui ok waze ukuntu yiyumva okay mabuja wiyumva gute kuri uno munsi wa mariage umunsi udasanzwe kandi si wa bose hajya bizoja mwiradiyo nibyo bariko ubyakiriye gute uno munsi wakiriye gute cyenda byakiriye neza wabyakiriye neza uno munsi wa ruri ashire kujya abamenyesha ashireko okay uno rubanza wagwakiriye gute uno munsi nagwakiriye neza koko kwari ndarunkura muhira ugiye gukora iki kugira nyene kuko na cyane cyane iyo wubatse ugwawe hari ibintu byinshi do surprise canke byo kumutungura ibintu uzomukorera atari yiteze ni ibiki muteguri vuga ati tsinda muteguriye ibyo nzogura kaba reka ntacyo oya ni humure zorima mu rugo azorima akwaye ndamugwaze akwaye zomugwaze ndamusonere kandi ngo sinze naho icyo ntuzotaha ijoro mutama avuze ngo ntazotaha ijoro nukuri ntuzotaha ijoro mutama umufate neza ndamwubaha reka mbere respect mutama wawe uheza kitu okay twe turagere musigara amahoro Marene yavuze ko azorima sivyo Marene azorima mu rugo niyigenzi ijoro je nzoba ndamuraba ndamurabe ndamubwira ati
iryo jambo burya siryo twasezeranye hariya muri komine. Okay, muhezagirwe. Musoko nawe uyu mudamu wiwe azaza mucamaga n'ibivunja bimukure kubera ntanabona. Kandi murakoze. muzomucamaga. Murakoze. Okay, bye bye. Nashiki Bujumbura. Uramvugira unsabire kwa Kwa Evariste. Kwa Evariste. Okay. Ati murungi cyati yarashaje kandi urabona mvakaye amezi 8. Nawe urampa n'amazi. Kwizina ry'Imana. Okay, ko biri kose kazima je nagushitse ko nzogaruka ukundi munsi. Ati niroka Bernard mu Kivuruga komine Gatara. Je nzogaruka. Sawa musigaye. Urakoze. Oyo. Abakunzi ba Star TV 257 murazi ko ndabakunda cyane bavuga ati fasha warafashijwe kora subscribe cyangwa sabone ico uko biri kose nwagikora uzobufashije Star TV 257 cyangwa Star Boy. Genda rero ukande subscribe kuri Angel TV. Angel TV ni televiziyo nziza cyane ibarizwa mu ntara ya Gitega muri capitale politique, ariko izo zibazanira amakuru meza ku rwego rw'igihugu, ndetse hari n'ibikorwa bimwe vya Star Boy azoza abahereza kuri Angel TV. Kwiza rero abasabone barenga 1000 mu kwezi kumwe kugira tubandanye gushigikirana muri gwa rukundo nyene. Jewe ndashigikiye Angel TV, nawe rero nk'umukunzi wa Star TV 257 dufatane mu nda hama dushigikire Angel TV.